Yes, bakunzi ba Bujahit TV cy'akinyamakuru cy'amakibazanira exclusive. CK. We sasa muza kubigenza gute manika? Maze amna so ni kunyunguzi wanyu man, ni promotion man ngomba kubagirira manika. Jewe njenzo biheba kwe. Ivyo cyaje no kuri kubanzo biheba CK. Tubihebe man, twende je biranteye sabu. Oya mwe mwase. Mwe mwase je nabihevye. Oya ndabihevye. Oya je mwana mwashavuje man. Man promotion ni promo ni mwebwe niko nagira promo niko nabaromwe gacamunyirukana man. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Cy'akinyamakuru cy'amakibazaro shamuvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tonze dukengurukira Imana. Hamadusa dukengurana mwe bakunzi Bujahit TV. Ni vya bindi nyene ni amivumboro.com. Guys, no musi nashimiye kuja kurondera aba guys, navuga je kurondera abaniga, no kurondera abanege, navuga je kugiye kurondera Inyenyeri original. Abaririmbyi babikora neza cyane. Ariko sasa nta programme twari dufitanye, ariko je nashimiye ko naja kubaraba ntabateguje ko barabizi neza. Muri no misi duteguje umuntu uzamva kubwira ati ebana undi munsi ngo turi mu bihe bibi, ariko guys yarashimye yuko tubarondera tuvugane nabo fresh. Rero bambwiye ko baba muri no rupango. Guys, ni Bujahit TV cy'akinyamakuru cy'abakibazana bishasha ibi news. CK professional, be ready maniga. Hari imbwa maniga maze izao, hari imbwa nga nambwi hari ni fresh re. Yes, vipi bro? Safi. Biraza neza? Biraza. Ukangaha maniga? Yego. Tuje kurondera Inyenyeri original man, abaniga bari he? Bamwe bicaye hajya, bamwe ngaha, abaniga bicaye hajya nabari. Hajya namwe ari ho man. Hari andi bakunda kwicara sinzi, ariko hari ya ruguru, hari n'andi hari bakunda kuba bateramiye. Hari ya ruguru? Ngenda kwereke. Yes. Bro, nizere ko batameze so ariko. Oya. Kubera ntitwari twavuganye. Sinzi ko baza guhara ariko. Sinzi murayaga. Ariko bameze fresh. Bameze fresh. Man, imivumburo y'imwe musigenda itinya kwera. Aziko nari narabihevye guys. Ariko nta so ndibaza nabaniga baratahura. Barakunda kwa bicaye hajya inyuma. Hari inyuma? Hajya inyuma. Safi, thanks bro. Fresh. Yes, bakunzi ba Bujahit TV nkuko tubikora. Reka tubanze. Bro menga barakaza ariko manika. Menga baraka. Yes, bakunzi ba Bujahit TV cy'akinyamakuru cy'amakibazanira exclusive. CK. We sasa muza kubigenza gute manika? Yes. CK. Aonya maniga. Maniga guys, bakunzi ba Bujahit TV nkuko tuma tubikora. Ni amakuru nyene masha tuma tubazanira. Ni Maze. Amna so. Man, none Toje tuvugane man. None tuvugane maniga. Armuniga mutsinanya ari hariya man. Man, nataje tuvugane basi tuvugane gato imana. Subiri nyuma kweli. Tuvugane basi man, tuvugane. Wowe urinde wewe. Ndumenyesha makuru man. Wahe. Bujahit man. Nashaka tuvugane basi gato. None ninde yakweretse Armuniga ari hariya nabajije man yambwiye. Ni wewe umuniga yitwande. Nano kutumenyesha oya subiri. Ngo murabana none man nagize nabi none man. Oya genda. Murasarishije ariko man. Murasarishije ariko. Ndayibasabye basi. Genda. Zamurataguza abantu mwanya basi. Nta mwanya tuzogundi mwanya. None man muranyankiye nyene man. Genda turakubwira. Bro, basi dakika moja man. Umunota umwe man. Ariko ni kunyunguzi wanyu man, ni promotion man ngomba kubagirira manika.
Je nzobiheba kwe. Ivyo cyaje no kuri kubanzobiheba sikeye. Tubihebe man twende je biranteye savu. Oya mwe mwase. Mwe mwase je nabihevye. Oya ndabihevye. Oya je mwani mwashavuje man. Man promotion ni promo ni mwebwe niko nagira promo niko nabarongo gacha munyirukana man. Nyotongee basi. Man so fresh ariko man. Si vyiza manika. Haina shida basi. Karibu basi. Lakini wale wajamaa wanafanya maendeleo. Sawa ni lakini mugasingize nabi man. Gusa mwebwe mugo murabateguje ni ndazi kumtokwemera. Turi mu bindi bwa. Mu bindi kweli. None ariko mumaze kuja muri bonde ya music nize umwanya wose murabayiteze ko mugira aka base nyene. Oya ndabizi man ndabizi ko nari kubamenyesha. Vipi bro? Uko fresh? Bien. Biraza neza? Niko sawa. Fresh maniga. Safi sana. Uko sawa? Ego. Vipi bro? Uko sawa? Fresh sana man. Yes bakunzi ba Bujahit TV ni cyakinyamakuru cy'abakibazana ama exclusive ibintu bivuga bishasha cyane. Urabona ko byari byagoranye ariko nta soni bya bindi nyene tugerageza kugira ngo muronke ibyo mushaka. Novuga ni Inyenyeri original nabaririmbye novuga babikora neza kandi babikora fresh cyane ariko bari banyange kandi marabizi neza se baririmbye bose bakunda ibintu by'ama surprise. Ama bro vipi kwanza tena? Fresh sana. Mbaje bakwita gute maniga? Je banyita Major Pilot. Yaga. Major Pilot. Easy boy. Yaga. Kabisa wewe maniga. Wagwan yote ni peace yote ni amani. Yote ni amani. Ku bantu bariko baradukurikirana amazina yanje ni Young King original. Romeo King. Young King twaba turi kumwe na Easy Boy kandi na Commander Bill kandi nizere yuko bakora muri style ya rap. Uko iki mashini kuja muri rap maniga? Ya just twebwe dukora rap gusa turavanga dukora ibintu byinshi bitandukanye. Ya sarimo rap, R&B, rwaga ibintu byinshi mapuka, amayaya byose turakubita. Yaga. Yes ariko je nabasanze ngaha nyine abo bari bicariye none mwama mwicaye ngaha nyine misi yose ma bro. Oya gusa ni past time kugira turuke mu mutwe twihana yandi ma idee urabona twayiko turaterura urabona ni board. Ndabona kweri mwana makije bro. Mwana makije kabisa uko niko mwama maniga. Ni pole. Muratabateguje nuko nyene. Umuntu apoesheje ahantu nyene ni kawaida umuntu aba meditation buhoro nyene n'agasporo karakenewe urabizi. Uvuze? Bamuza mwaduteguje kabisa niho dukora ibintu. Oya ko twebwiye kwera kenshi tubateguje kenshi usanga mudaduha umwanya usanga mutugira by'abaririmbye murabizi guys ni by'ama showbiz umuririmbyi umusabye program no musako kugira ngo uzoze undi musi ukaje ngo ndi mu ma concert ariko twashimiye ko zotoragira ama surprise ariko surprise simbi cyane maniga. Oya surprise simbi mugabo wabiteguje naho ni vyiza. Ego mubu unye urabona yuko na surprise ni noma sana. Ariko muri meditation mu bisanzwe just turiko tura medita ku ma music yiwacu nibikorwa nyene buhoro utu inspiration tuzira ngaha nyene. Ego urumye kwandika mu zira ngaha nyene. Oya singaha gusa aha ni past time kugira dufata akayaga rurashima urabona ahantu muri nati ni hande yo muhera kugira gusa dufata akayaga. None Easy Boy nizere yuko uri muri novuga ni Inyenyeri original ni original Inyenyeri kandi nizere yuko muri mu macro nuvuga akora neza cyane ma group akora neza cyane ariko turavye hanini umenga support ni muyihabwa cyane umenga murazi kuririmba ariko umenga support ni babitayeho cyane kubera iki bro? Twebwe hanini nituramenya ikintu kinini kituma abantu batatwitaho canke badufashe mu byo dukora kuko twebwe umuziki turagerageza gukora kandi turiyemera turi mu bantu bakora nituvuga ko dusumba abandi mugabo turi mu bantu ba mbere bakora neza umuziki mugabo turatangaza no kubona muri kano kanya ama media bakiye abantu benshi batwigiza inyuma kandi ibikorwa byacu bisutena tugasanga ibikorwa bidafise akamaro nivyo biko biraje habona natwe ivyaje totanze nguvu nyinshi kuya dukora ibintu vyiza tubaryohere tugasanga biko biza inyuma tugasanga natwe tuko tugwahashe kandi tubone ivyo tukora iyo bije yesa. Barafise song novuga yuko bariko gusohora general ikunze cyane bisigura yuko uyu mukuzi igikorwa ciza mbo ari abakwirengagiza ariko ari nabandi bishikira kumbere ntuzucike nega bakoze igikorwa ciza rero indirimbo yabo bakoze je nayikunze bro ijya ndirimbo oni kwanza ni umenga nuwo bafatira chorus manik nije ijya ndirimbo nije nanisanzwe fata nije nafashe chorus mugabo sije nashobora gufata chorus nibisanzwe yarashobora gufata chorus cyangwa yagafata chorus ariko mu ndirimbo muheruka gusohora niwo wafashe chorus nije nafashe chorus kama kawaida ariko nizere yuko kuba mwarakuze ijya ndirimbo feedback mwarazironse nziza abantu baravuze ico baragize ico bayivuze kujya ndirimbo. Ego benshi barakengurutse baranadutera intege ego nubwo vyashitse ntironke support twari dukeneye promotion twari dukeneye ntigeze yironka ahubwo twe natwe hari gihe twibaza ati none ya promotion ibikenewe ku gikorwa ciza urinze
ukora ukagishikiriza yagiye he ikintu gusa umuntu yogira nk'ide yoterera yovuga yuko zina mu journaliste wese yumvise igikorwa ciza c'umuntu yamaze gukora yashize ahabona ku mugaragaro nta gisapotinge kuko ni twebwe Burundi bwejo ni twebwe turiko turakora kugira turabe natwe yuko ca gihugu cyacu c'u Burundi dukunda cyane tutigera twirengagiza nacone gishobora gushika kigatera imbere ibendera rigahungabana kubera abaririmbyi b'u Burundi bashitse mu mahanga bariko barikora mu gahogo nkuko bishika ingoma zikajabuka bakavuza ingoma ibendera rikaduga kubera ingoma z'u Burundi n'abaririmbyi b'u Burundi turifuza yuko ibendera ryo hungabana kubera abaririmbyi b'u Burundi turashoboye vraiment yego ni Inyenyeri original babikona neza ariko nizere ko takonsera muri akora bro ubunyene fata telefone yawe injira muri Play Store canke muri App Store rondera mu kwandika ijambo Bujahit telecharge Bujahit hitamwo ururimi rukorohera gukoresha ikirundi igiswahili n'icyongereza mu kwiyandikisha ukoresha nimero ya telefone yawe ukaronswa code ituma uronka uburenganzira ukoresha Bujahit canke ugakoresha email yawe munsi ukuzuza amazina yawe hamwe na modopass wifuza kurikiza ivyo usabwa ni kubuntu. Bujahit ni application imwe ikoreshwa mu buryo bwinshi butandukanye bitagusaba izindi muri telefone yawe. Rungika ama audio, ama foto n'ama video uhure unaganire n'inshuti n'abagenzi mwabuze ku zindi mbuga mwari mumenyereye gukoresha. Bujahit iduhuza twese. Makonseri twarazikora mu misi heze mugabo ubu kubera ibihe turimo na urazi ko ari ibihe bitoroshe by'ibigwara by'ibiki ibintu byinshi byo makonseri by'abanze ko birahagarara mugabo soon ibintu bitanga kugenda neza urumva klima ikaba nziza toshaka gukora ibintu by'amakonseri nyene kugira turyohera abantu uko abafani benshi barabisaba just to in that time ya tubikora none nka Easy Boy umuntu yumvise Inyenyeri original aba atahuri kimwe muvuga ati nk'uduvuga ati umuntu atahuye telemusa ategura ko ije mu icayi umuntu avuze ati microphone atero atadigora directement mu muririmbyi none umuntu ayumvise novuga Inyenyeri original atahurike bro yes umuntu wese yumva Inyenyeri original yumve yuko arabaririmbyi ayumve yuko arabakuririmbyi bazi gukora music bakora music just si music yo kuvuga yuko ari music na moderne yonyene ari traditionnel ari ibintu byinshi kacha kuko twebwe turabakacha kawaida ni nk'intare turabuze kuri bantare ntare rugamba muri ntare maniga yote ni peace yote ni amani muri ntare amalion urashobora gukonka bro safi sana yani urumva turi intare intare yamayifuza iki intare yamayifuza yuko ariyo kuko ni umwami yo mwami w'ishamba yamayifuza yuko iguma kwisonga naye kugira ishike kwisonga ikora iki ibikorwa vyiza kugira abantu bose bayitinye babona ati vy'ukuri irakora natwebwe kujya nyene ngo tumeze ingufu dufise turashiswa gusumba abantu benshi mu myaka iheze cyangwa ivyo twakoze mu iheze iheze muri kano kanya turafise ingufu nyinshi cyane tumeze nk'intare mugabo intare zitajyana intare zikundana intare zibana n'abantu yes aho tugeze hose urukundo n'amahoro nivyo bituranga mbega n'ikindi gikorwa gishasha vuba mugiye kuduhaga bro ego turafise indirimbo zitari nke kwanza twege ikintu dufise tuko turategura album muri studio turafise indirimbo zitari nke nyinshi tuko turakora cyane kubera tuko turategura no gukora amaklipe kugira aba fans badukurikirana bashobore kutubona ku masanamu twaberewe tumeze neza nibaze ivyo bintu babirindire ako naga surprise naga kemanyi tubabikiye cyane kandi sikera ejo nubu kumbere umuntu nk'akajambo kumbere mwobwira abafana kumbere turetse ivyo by'indirimbo nikiye kindi kumbere wobwire umufana kumbere ayo bakunda mwebwe agoma bafana cyane agoma ronka kagatima ko kubafana cyane Boje ikintu nyamukuru nobwira umufanzi w'Inyenyeri nuko ahubwo yo twama hafi akaguma kuri channel yacu kuko bishasha ni byinshi bigomba bitangure gukoroka kujya kwa mama y'imvura yego kuri channel YouTube yitwa gute bro bo ni Inyenyeri original yego munakine kubandikira kuri Facebook yandike ko gute bo page ni Inyenyeri original yene yego na Instagram ukoresha bo Insta ni personnel umwe wese yiwa witwa gute bo jewe Insta sindayikoresha yego kuri kutarakoresha Insta bro bo jewe mu bisanzwe ikintu cyo kuvuga umwanya ndabizi yuko urubuga ari cyo kintu kigize umuririmbyi
mugabo pour le moment narashatse gufata pause gatoya yeah Instagram uyiposing nyene ibintu bya urindirize sindanayikorerako no nashatse gufata pause y'urubuga kuko n'umunsi anytime no rusubira kandi nkavuga ati ngomba nsubire nje ku rubuga ubu ikintu nkoresha gusa ni Facebook yonyene. Facebook witwa gute? Mbone Alain Peniel kwizera. Yeah. Bro wewe witwa gute man kuri Instagram na Facebook? Kuri Instagram nitwa Yanking, Romeo King Korukire amazina nawe n'abavyeyi. Yego nuko nyene nitwa ushobora kuja kuri page ukandika Yanking ugakubita ama like menshi n'ama abone menshi n'ama subscribe n'ama subscribe tugume twateye imbere gusa nta bindi. Easy boy wewe gute man? Jewe kuri Instagram yanje ni Kevin Morgan Gikundiro ya na Facebook yanje nuko nyene. Yes. Ariko nizere ko muri mwese ataragera numwe arubaka man. Twese ya turacyara basore. Kumira rero turacafise ibisore kumira cyabikora neza mbega hajyanye ko tuzi yuko umuririmbyi bavuga ngo umuririmbyi ngo ageraje muri studio gusohora benshi bavuga yuko menshi bagomba kubita amabiya undi akavuga ngo barastika ngo maka ngo aje kusoma bibiri amwe mukora iki twebwe twena kintu kimwe dukora gusa tutwizera Imana uko Imana niyo duhusha ubuzima bwose kuko hajya mu bisanzwe simakuri ndiri ikintu kikujamo kugira umanze gukora oya ahubwo banza kwanza ukore kugira izo yo kuronka ikujamo banza kwanza ukore hamuronka ikujamo uko cyo kikujamo niyo kironde urumva icyo kintu yes Easy boy murabasanze ngaha kumbura cyo yibaza ko mukomora turitsa bya bintu vy'imyotsi maniga twenga tuba tuko turagira meditation nakwiye ko Bob Marley ashaka gukubita umuziki yaramara umwanya ari mu misozi cyangwa rero natugwese ngaha gusa uno munsi mudusanze ngaho bari muhira turaduga mu misozi tukagenda handi hantu hari ibiyaga ibiki kugira turonke meditation uko nibiyaga biravuga ibiti biravuga biraduha ukuntu umuziki ugenda natukaza twumva tworohewe badukora ibintu vyiza kabisa kumere je nashobora kubasaba akantu gato ikumere batugirire akapela kidogo mbwaso dusutamye maniga dusutanye fresh akapela kidogo seti maniga kindiri mushasha to the right I like the beat, yeah. Let me be the one like a sweetie, yeah. Ivyo nkubwira vyo nivyo sinangaza. I like the beat, yeah. Let me be the one like a sweetie, yeah. Ivyo nkubwira vyo nivyo sinangaza. Listen, let me be like a sweetie, cause baby you so pretty. I can't let you down, cause my love is so real. When I close my eyes, I see you just a beauty. I'm a queen, my queen never go. You get, I put a ring on her finger. I go show you my family, I don't care of for enemy. You put on my energy. When I did the mistake, I come to apology, my mom, my son, but I wish this melody. I like the beat, yeah. Let me be the one like a sweetie, yeah. Ivyo nkubwira vyo nivyo sinangaza. I like the beat, yeah. Let me be the one like a sweetie, yeah. Ivyo nkubwira vyo nivyo sinangaza. Yote ni peace, yote ni amani. The Lion of Judah. Nagezi Jamaica maniga. No sinagi Ngozi, sinagi Gitega, ndi Jamaica. Ndi kumwe na original Inyenyeri maniga. The good family. Bro mnajua kuimba sana maniga. Respect sana please. Murazi kurimba sana man. Nico gituma dusaba kabari k'abarundi bodushigikira bakagerageza gukunda ivyo wacu. Wowe wa mu journaliste uri ku radio reka kuvuza indirimbo z'abandi banyamahanga kubera na hariya iwanyu bo ntibakuvuza kuko uravye ikintu cyambere kintangaza hari ikintu kintangaza ugasanga umuntu naco mupfa nta beef mufitaniye umuziki warumva kuryoshye mugabe kabonanira kuvuga basi warakoze ikintu ciza ico kiramaze kiratuma naje ndumustane ngaca numva yuko noshobora gukora ikindi kintu kikuryohera sana abafanzi ndabasavye cyane mutumenyere mutwiyigiye mutubwire ivyo mushaka ko tubakorera kuko twe turinga kubera mwebwe mutubwire ivyo tubakorera tubibakorere kugira muryoherwe nibugume mutwihishamwo ngo tubakorera ibintu mudashaka mutubwire dukora ivyo mushaka kuko tubwe turinga kubera mwebwe twe turabakozi banyu yes I ma bro industry yo kubgawo uri kwijya hemaniga bo je ndabona yuko umuziki ndundi ari wo muziki dukora ndabona yuko ejo canke hirya yejo uzobuteye imbere biteye ubwoba kuko harimo ingufu zidasanzwe abaririmbyi b'u Burundi turiko turakora ego ahubwo gusa ikintu nosaba ni za nguvu zikwiye kuja hamwe kugira ibintu bibe vyiza gusumba ya
kabisa ni za nguvu tuba dukeneye, ni bwa bumwe, ni bwa bucuti, ni bwa rukundo ruri hagati y'abaririmbyi tuba dukeneye cyane, ariko byose biva muri twebwe, biva muri wewe umufan kabisa. Bro murakoze cyane maniga. Ego thanks nawe urakoze. Murakoze cyane bro. Big up sana n'iterambere ryacu. Easy boy vyagenze fresh. Turashimye sana. Welcome again. Gusa wundi munsi kandi karibu kandi umugabo gusa zoduteguza nuzoze slow like that. Uko ari giye usanga winjiye mu rugo usanga ari imbwa zijyana saze kujya. Mubu waruje muri jango ari intare bari gusanga zikuri. Man sorry kwe. Mugabo gusa nuko ari nashavuye man. Intare z'amahoro. Nashavuye kwe. Uri umurasta ugahura n'abarasta mwese mushyamo cyo kimwe. Byo gushavura cyo turavyibagiye. Just no stress. Yeah and relax. Akajambo kanyuma maniga. Akajambo kanyuma nuko nobwira abarundi bose ko tubakunda cyane. Mugerageze mudukurikirane muje kuri Inyenyeri YouTube mugire subscribe mufyonde hajya nyene mugume mukanda kugira ama views aguma duga wa muziki wacu ushobore gutera imbere. Nimuje muri bari abanyamahanga mubaze mukunda ivyo wacu kwanza tubiduze hama biriya bize mu nyuma. Akajambo kanyuma wa bro. Bo jewe nashaka gushima nongere nshimira abantu bose bariko baradukurikirana bongera banipfuza kudukurikirana uko bamwe baradukurikirana hari nabifuza kudukurikirana bose nashaka kubashimira. Ati mugira inguvu big up sana. Ego kabisa umujamanya kiri hariya muravukana aba bro, umujamanya kiri kuri portail muravukana. Sugeni family. Sugeni family kabisa nyine. Uwo bakaba bakeneye kandi kumbure azobasanga hariya nyene muhira. Ushaka kudusanga muhira. Kenshi tuba turi home tuta relaxing ibintu byo gutembera cyane si byacu. Yes. Kabisa yari Bujahit TV cyakinyamakuru cy'amakibazo rushamvuga muri industry Buja Flavor nari kumwe na original Inyenyeri original novuga yuko babikora neza mwamumvise n'amajwi yabo sivyo ndabavugira bro umengo racavise umuzuka maniga. Yeah bless I'm the fire boy. Uko baraperi bazivuga ko twiyemera abaraperi basanga bafise amajamo menshi nahera bavuga bari ni baheza kandi ngo umuririmbyi wa Frank umuraperi neza sana uko haganye niyo histoire iri umuziki haganye ne uko je mfise message nyinshi ico ndabemere gusaba fani biwacu tubabike vyinshi cyane ntibatinya kudukurikirana n'abatwanka ntibagira ubwoba batwanke mugabo bavyerekana ko batwanka turabakunda ko nibo nabacu umwana uramwanka mugabo gumubona ko bari wawe turabakunda kandi tuzobama inyuma tuzokora ivyo bashaka kuko twebwe abakozi babo natwe badukoresha turashaka badukoresha kandi badutinye batwegere batubari icifuzo cyabo. Yes I kabisa tuzosubira rero bye ntiwagirige subscribe on the mic ya Benny behind camera CK professional.